Mwaramutse canke mwiriwe bivana mwese aherereye. Ikintu cose gifise intango yaco, ikintu cose gifise iyo catanguriye. Hari ibintu tubona mw'iyi myaka tukibaza ko bitanguye mu myaka 10 iheze, mu myaka 20, mu myaka 30, mu myaka 50, mu myaka 100. Ariko kumbe ivyo ntivyamyeho kuva kera. Kera nta kintu na kimwe gishasha kizoza kije kw'isi. Ibintu vyose bihari vyageze kuba canke bizoba vyigeze kuba mu gihe hasubiwemwo. Ico bizotandukanira ko bizotandukanira mu buryo bikorwamwo. Ushobora kubaza ati mbega, ushobora kubona abantu benshi, abakomediye benshi, ushobora kubona abakomediye benshi biteje imbere, ndetse komedi yahindutse akazi muri iyi myaka. Ukibaza ati mbega komedi ifise inkomoko hehe? Ko mu bihugu vyacu tubimenye vuba, tubimenye mu myaka mike cane. Ariko ushobora kwibaza ati mbega komedi yabaye ryari? Ico menshi co nuko nubwo ibihugu vyacu yashizemwo itevye, hari ibihugu vyinshi yashizemwo yabayemwo kera cane. Ico ndagusaba ni gukora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzohore dukurikirana, uzokurikirana ibintu vyinshi, ibiganiro vyinshi vy'ubwenge turashikiriza iminsi yose. Nimba warikoze nawe shirako j'aime, partage na commentaire, hanyuma unabisangize n'abandi. Ni benshi bashaka kubibona, ni benshi banashaka no kubimenya. Komedi yahindutse akazi gakomeye. Komedi itunze abantu benshi batagira uko bangana mw'isi. I Buraya, muri Afrika, muri Amerika, ndetse no mu bihugu vyacu muri East Africa. Komedi yahindutse akazi gakomeye, ituma benshi bashobora gutunga imiryango. Komedi yahindutse akazi abantu benshi bipfuza gukora, nubwo harimwo abo bikunda bakabikora n'abandi bidakundira. Ushobora kubaza ati komedi inkomoko yayo ni iyahe? Komedi ni gusetsa canke gutwenza. Iyo hakurikiranywe neza inkomoko ya komedi nk'uburyo bwo kunezeza abantu canke kuruhura abantu, bigaragara ko komedi canke gutwenza canke gusetsa yaturutse mu Bugiriki bwa kera. Ubugiriki bwari ubwami bukomeye kera, bwagiye buvamwo ibintu vyinshi, abanyabwenge benshi, ndetse na komedi mumva ko yavuye. Komedi yagize uruhara rukomeye cyane mu minsi mikuru ikomeye yo muri Atene. Atene n'umugwa mukuru w'Ubugiriki, kandi cyari igisagara gikomeye, umva ko ni igisagara ca kera. Atene ya kera nko mu kinyejana ca 5 imbere y'ivuka rya Yesu. Twifashishije ibitabo bitandukanye tugiye kubabwira inkomoko ya komedi canke gusetsa canke gutwenza. Mwumva ko komedi yatanguye kuvugwa gukoreshwa kuva kera kwinjira ca 5 imbere y'ivuka rya Yesu. Umva ko ibintu vya kera cane. Ushobora kuba uvyumvise ubu, ushobora kuba uvyumvise mu myaka 10 canke 20 iheze, ugaca wibaza ko ari ibintu vya vuba. Vyatanguye kera ariko bivanye hari ibiza birashika mu gihugu bitevye, bivanye n'uko igihugu kiba kimeze. Reka duhere bwa mbere na mbere kw'iserukiramuco rya Dionysian. Iminsi mikuru ya Dionysian ni mu Bugiriki bwa kera, ubu hitwa Atene. Cane cane mu miji canke mu bisagara vya Dionysian, Narenaya yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere komedi. Iyo minsi mikuru yagize uruhara runini mu guteza imbere komedi. Iminsi mikuru y'amaserukiramuco festival yari yateguriwe imana y'Abagiriki yitwa Dionysius. Akenshi ariyo yifitaniye isano n'umuvinyu, imvyaro no kwinezereza. Muri ibi birori abanditsi b'ikinamico n'abaririmbyi barerekana udukino nk'uburyo bwo kwinezereza. Musanze muzi ko kera mu Bugiriki hahimbazwa imana nyinshi z'ubwoko bwinshi. Iyi serukiramuco rya Dionysian yatumye abantu batangura kwinezereza, ndetse biba intanduruko ya komedi. Hari muri iyi serukiramuco rya Dionysian, tuje kuri Aristofane ni umwanditsi w'icyamamare canke umwanditsi ari celebre wo mu Bugiriki bwa kera, akunze no kwitwa umwami w'amakomedi. Ushobora kuba wibaza ati umwami w'amakomedi ni inde? Ni Aristofane, kuko yazikinye kera, kandi yazikinye kera cyane. Turetse abagezweho ubu ba Mr Bean ndetse n'abandi bakomedi benshi bakomeye bo mw'isi. Yanditse udukino twinshi dutwenza canke dusetsa mu bintu bitandukanye bigize imibano, society canke society ya Atene, harimwo politike, filosofia, ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Ibikorwa vyiwe birimwo Lysistrata na The Crowds biracigwa kandi birakoreshwa n'ubu. Birakigishwa henshi kandi bikoreshwa n'ubu. Kaje muri comic chorus
Mu minsi ya mbere yo gutwenza canke gusetsa mu Bugiriki hibandwa cane ku gukoresha korali zitera udukorasi dutwengeje. Umugwi w'abaririmbyi bari kuririmba kuvyina no gutanga ibisobanuro vyabaye ku buryo bw'ikinamico. Iyi korali yakunze kugira uruhara runini mu kugaragaza ibintu mu buryo bwo gutwenza canke performance. Reka tuje ku gice cya gatatu kivuga ngo gusigiriza no gutuka canke gusebya canke kuvuga nabi. Murazi ko muri komedi hari igihe umuntu avuga umuntu nabi canke ico bita gusebya canke gutitika, aho umuntu avuga umuntu canke kwibasira umuntu, aho umuntu avuga umuntu directement ndetse akamuvuga mu buryo butari bwiza, ariko bikarangira yifashwe nka komedi nyene. Komedi yo mu Bugiriki yakoreshwa mu buryo bwo gutuka canke gusebya mu ruhame canke ahantu hari abantu benshi, muri public nini, bavuga umuntu runaka ibintu bitari vyo ariko bitwengeje. Bakavuga mu mibereho politike ndetse n'imico bari bazwi mu kuvuga ibihuha, rumazi canke rimwe ariko bitwengeje. Bimwe umukomediye aje imbere y'abantu gutwenza abantu bamukurikiye ndetse badasanzwe bazinanye, agaca creating inkuru y'ako kanya ari imbere yabo. Aho ukunze kubona umukomediye ashobora gushika ariko aratwenza abantu agaca creating inkuru bivaye n'abantu abasanzeho ndetse igahinduka inkuru ishobora gutwenza abantu benshi. Tujye mu gice cya kane bivuga ngo ukwihindukiza muri komedi. Uko iminsi yagiye igenda niko komedi yagiye ifata iyindi sura, aho yaje kwivangavanga, aho ni mu Bugiriki bwa kera itangura kugaragara mu yindi sura ivanzemo komedi ya kera na komedi yo hagati na hagati y'umwimerere wa Aristofane. Komedi yo hagati yatanguje komedi ya politike itunganijwe kandi idasobanutse mu migani, kuvugira mu migani ku buryo bisaba ubuhinga kugira ngo umenye ibivuzwe. Mu gihe komedi nshya abantu yibanze ku buzima abantu babamwo buri munsi hamwe n'inkuru z'inkundo. Kunze kubona umukomedi ashobora kuvuga ikintu kidasobanutse akasa n'ukivugiye mu migani, ukiyumvira ico yabivugiye ukabikibura, kumbe naho inkuru wenyine yicreatinze ashaka ko yigishije mu migani kugira ngo ntiyumve kumbure ubuvugwa ntavagira ishavu canke ndetse ibindi canke ku mpamvu ziwe nyene. Mwumva ko byinshi byahereye kera. Igihugu cya gatanu kivuga ngo gukwirakwira kwa komedi, uko yagiye akwirakwira mu isi, uko yagiye yashika muri Afurika, uko yashyitse i Buraya, uko yashyitse muri Amerika, uko yashyitse muri Aziya, uko yashyitse ndetse no mu isi yose. Komedi y'Abagiriki yagize uruhara runini mu iterambere ry'imico n'imigenzo yakurikiye, harimwo komedi y'Abaroma cyangwa ubwami bw'Amaromani, komedi y'Abanyaburayi mu gihe cya Moyen Age cyangwa Middle Age na Renaissance, ndetse na komedi igezweho mu buryo butandukanye nka komedi stand, sitcoms n'izindi. Imizi y'inkomoko yo gutwenza cyangwa inkomoko ya komedi yaturutse mu ikinamico cyangwa ibikino vyibanda ku imico ibera mu masosiyete kanaka cyangwa mu kibano kanaka byo mu Bugiriki bwa kera. Kandi kuva ico gihe komedi igenda irahinduka mu buryo butandukanye bukomeje gushimisha no gukangura ivyiyumviro cyangwa ibitekerezo by'abantu muri iki gihe. Komedi yibanda ku gihe, abantu bakina ku makomedi bibanda ku bihe abantu baba barimwo, bakibanda ku buzima babayemwo, bakibanda mu buryo bwa politike, bakibanda ndetse no kuvuga imvugo z'urusobane cyangwa imvugo umuntu adashobora gutahura, umuntu aza kuyitahura bigoye. Twumvise ko komedi yahereye mu Bugiriki, ariko byahindutse ibintu bikomeye kuko komedi yashitse ku isi yose ndetse ishika kure, ituma abantu benshi bayumva, ituma abantu benshi bayimenya, ituma abantu benshi bumva komedi. Kumbura mu myaka yahera ikintu cya komedi nticyavuga, ariko kahindutse akazi gashobora gutunga abantu bose bayikina. Wari uzi inkomoko ya komedi? Shobora muri commentaire gatubwira nimba wari uzi inkomoko ya komedi, cyangwa tubwire umwaka washoboye kuyumviramo ko komedi zitanguye kuza vuba, n'abakina ba komedi batanguye kuza vuba, batanguye kubifata nk'akazi vuba, ahandi ho babifata nk'ibisanzwe. Mwakoze kubona mwatwumvirije rero, nashaka ndagusaba utakora subscribe yikorera dukurikirana ibiganiro byinshi by'ubwenge. Nimba ariko nawushiye ko jeme patazi na commentaire unabisangize n'abandi. Ese muri iyi nkuru ya komedi wungutse iki? Urashobora no kutubwira umukomedi ukunda, kuko komedi zigakunda gukina cyane kuri social media.
ku mateleviziyo ndetse n'ibindi. Komedi yarateye imbere.